jewe umunsi umwe ndyamye narigiriye nkuko nababwiye yuko jewe mwe mu mbi zashobora kuntwara zikanyerereza mw'ijoro, zikanyerereza ku kaburi, zikarara ziranyerereza n'ahandi henshi ntashobora kuba nzi. Wewe nubuhe bubi bwa poudre ugerageje kubitaza umuntu ashobora kugira ati ariko umudamu nawe ariyemera agomba kutwigira ko ibintu byinshi, agomba kutwereka ko ari umukizwa mu rwego hejuru, poudre kibicayo kiri hehe? Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data abakunzi b'intangira kamaro, turabarambuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi n'umunezero mwinshi wo kongera kuganira namwe, biradutera intege cyane kuvugana namwe ko tuba tuzi ko turiko turakora umurimo umwami Imana yadutumye kandi azoduhembera. Nuko rero iyo tubikoze bidutera umunezero mwinshi riba riteka. Uyu munsi dufise umushitsi atari mushasha, ni Butoyirangwida mu gice twise ica gatatu. Twashimye ko twokongera kuganira nawe kuko hariho bimwe twipfuza kongera kuganira ko. Murazi ko amaze kutuganirira mu bice bibiri. Igihe cya mbere yadushingiye intahe y'ubuntu yagiwe ingene byagenze, sinabisubiramo. Igice cya kabiri kwari ukumubaza bimwe kugira ngo aduhe umuco. Igice cya gatatu rero hariho ibyo atari yaravuze mu gice cya mbere tugomba ko atubwira, kuko tumaze kuza turabyumva ngaha na hariya twashimwe kumwegera ngo tubimubaze, kuko nawe tuzi ko akunda gushinga intahe, akunda no gufashisha abandi iyo biba byaramubaye ko. Dushima ko nawe twosubira tukamurondera kuri telefone kugira tuganire. Twibutsa umuntu wese afise intahe yuko dukoresha umuhora wa WhatsApp akaturungikira amajwi hama tukayakora. Nuko rero tugende no ku rugo kwa Butoyirangwida i Muyinga. Mwaramutse neza Butoyi, uriteguye kugira ngo tuganire? Ego, hama nanje ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yapfuye akazuka ku bwanje nawe. Ndongeye kubagumbira ubugira kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yambohoye yaminyorora umwasi Satani, yamboheshaga intambara zose, yangwaniriye. Shimira Yesu kubera ko yambohoye yaminyorora umwasi Satani, yamboheshaga intambara zose, yangwaniriye. Shimira Yesu kubera ko yambohoye. Wow, Yesu aguhezagire Butoyi. Urakoze cyane, indirimbo nziza y'inkoramutima, ukoze neza cyane kudukingurira uruge kugira ngo twongere tuganire tuguha mwaramutse. Urakoze cyane, turakugumbire rwose mu izina rya Yesu Kristo. Ari byo twumvise twaguma twumva byakubaye ko utatubwiye mu gice cya mbere, twatuzi ko bitavuye kubiduhisha, aho gushobora kuba waribagiye. Natwe twari gushobora kubikoza kuko tutari bwabyumva, ariko rero tumaze kuza turabyumva ngaha nahariya ati wa mukobwa afite ibintu byinshi kweri. Tugira tuti reka tumwegere
kumbure yotubwira byinshi. Imana yo mwijuru guhezagire, utuganirize. Hari ibyoba utatubwiye kuko kwibagira, hari ibyoba byarabaye muri no minsi, muri iyo myaka 3 kuva uduhaye igice cya mbere. Ego reka tukwakirane akaneza kenshi, tukwakirane umunezero mwinshi, wiyumve utuganirize. Imana yo mwijuru iguhezagire mwene data Butoyi Langwide. Hama nkuko mwavuze yuko haheze imyaka 3 ndabashingiye intahe y'ivyerekeye ivyanje, nkumbure y'ubuto bwanje, mukongera mukavuga ngo haba haheze nk'ibindi Imana yoba yaragukoreye. Ni koko ni vyinshi ntivyobura, ariko hariho ku ntahe ya mbere abagiye aho nagiye ndaca mu magroupe canke n'ahandi ukaca usanga ndayishinze, ugaca usanga hariho ibindi nagiye ndavuga ndobekamwo, kuko ibyo navuze hari n'ibyo nibagiye nkaza ndareka kubivuga kubera nabyibagiye. Hanyuma rero ndayishinze nk'ahandi canke nka bene data dukoranye turi abantu nka 200 nkabivuga, nkaca nsanga nabishizemwo, nkaca numva bambajije ikibazo yuko ivyo bintu ntabishinze mu ntahe ngira akamaro. Ngarutse rero kugira ntihagire abaguma bafise amakenga, ngarutse kubivuga. Yesu abahezagire. Hariho ibyo ntavuze. Yesu yankuye kure bene data, nubwo mwumva nabiciye ku masonga nkabicagagura. Aha jewe mbitse byinshi, namenye byinshi, nigishijwe byinshi n'Imana. Ego Yesu abahezagire. Aha mfise amabanga menshi kandi ndizera neza ko Yesu yarakoze cyane cyane, aragahezagirwa. Yankuye kure, yankuye habi, aho umwana w'umuntu atari gushobora kunkura. Yankuye aho papa na mama batari gushobora kunkura. Ni koko bimwe barabimenya nkabibabwira, papa nkabimubwira, hama ico yakora yaransengera, ntiyari gushobora kunkiza canke ankorere ibindi atari umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu jewe aho naringeze niwe yahankuye, niwe yari gushobora kuhankura, naringeze kure cane. Hama hari ibyo navuze ahandi ntavuze mw'iyi ntahe. Yesu jewe umunsi umwe ndyamye narigiriye nkuko nababwiye yuko jewe mwe mu mbizi ashobora kuntwara zikanyerereza mw'ijoro, zikanyerereza ku kaburi, zikarara ziranyerereza n'ahandi henshi ntashobora kuba nzi. Zaranyerereje mw'ijoro zirantwara, zintwaye zica zintwara ahantu ku ruzi. Nabivuze ahantu hamwe ariko baca bambwira yuko ntashoboye kubivuga, mugabo mbonye musubiye kundondera menga noca ndabivuga kugira n'abandi bose bamenye ko umwami wacu akomeye kandi yuko ahambaye. Jewe zarantwaye kweri ndyamye, ziza mu bintu by'indoto, mugabo nkabona jewe ndi wese. Zintwara ku ruzi, zintwara ku ruvubu. Ubwo ruvubu nta nubwo narinzi tugiye, sinzi urugendo twari dufashe twe na korale Elayono, ariko ndarubonye naciye mvuga ati aha jewe naciye nibuka iby'Imana yankoreye, nca mvuga ku mutima taha jewe ndahabonye, nari narahabonye, nca numva gushima ubugira kandi. Zirantwara ku ruvubu, ziranyererezaho, zirantambukisha ku mazi. Ngeze hagati na hagati aho nodobeye. Yesu wacu arakomeye bene data. Ibindi ko ndavuga ni iby'Imana yankoreye, yarakoze cyane. Iyo ngeze ahantu nkumva nyene birandenze, numva amashimwe. Iyo ngeze ahantu nkabona ibinteye ubwoba, nibuka iby'Imana yankoreye, camvuga ati ibi nivyontera ubwoba kuko Yesu yankoreye ibiruta ibi bene data, yarakoze cyane. Ngize aho nodobera kugo ruzi, mbona ngeze hagati na hagati,
tuguma tugenda mugabo ndi ku mazi hejuru ncambona sinzi ko novuga witwa Yesu ncambona aramanutse yambaye ikanzu yera acahagarara hagati na hagati ku mazi ncanja ku birenge vyiwe acazingurura kantike azingurura irya ndirimbo ya mirongo ya okovu ya 54 ivuga ngo usiogope mateso yako, Mungu anakulinda, bali tazama mapenzi yake, Mungu anakulinda, Mungu anakulinda, siku kwa siku njiani mwake, anakulinda salama, Mungu anakulinda, ukichukue mzigo zito, Mungu anakulinda, kati ya hatari za njia yako, Mungu anakulinda, Mungu anakulinda, siku wa siku njiani mwake, anakulinda salama, Mungu anakulinda. Hagera kw'iki gitero ca gatatu Yesu abahezagire cane. Hagera kw'iki gitero ca gatatu tukagisubiramwo mwijwi ryiza, y'amazi twanduruka turayajabuka, tukaguma tugisubiramwo mwijwi ryiza ntarigera nsubira kumva, kandi turiko turaririmba nkumva irya mbere nkumva irya kabiri, ijwi ryiza gose turayimara. Iki gitero ca gatatu nico yashimikirako cane, anakumbuka hitaji zako, Mungu anakulinda, utashiriki ujazi wake, Mungu anakulinda, Mungu anakulinda, siku kwa siku njiani mwake, anakulinda salama, Mungu anakulinda. Yesu ashimwe bene data, turayiririmba, ariko rero urya Imana bene data iradukunda. Iyo ndirimbo jewe naho nayiririmba sinarinzi ukuntu isigura, sinarinzi nico bisigura. Ego Imana iranjana, ndi ku birenge vyayo, irantahana, iransubiza muhira. Aho hose abo twabana ntibigeze bamenya na kimwe. Jewe rero dufashe urugendo, sinzi ko twari tugiye mu Kayogoro, hagati yo mu Kayogoro na Nyanzarake, aho harimwo hamwe sindahibuka neza kubera haraheze imyaka myinshi, hoba haheze nk'imyaka dufate nk'umunani gutyo. Niho naciye ndahabona baranyereka ati aha twaciye tuvugana n'abandi bantu
baca baravuga yuko ari ku ruvubu, nca ndavyibuka nca ndabona urwo ruzi ingene ari runiniya, tuharenganye naciye nunama ndashima Imana nti aha burya jewe mba naraguye mw'uru ruzi ntibari kumenya niyo naciye, ariko Yesu yabanye nanje, yaranzigamye mw'ivyo bihe vyose. Namaze imyaka nk'itatu canke ine mbaza itiro sinari nzi gusinzira, bene data sinari nzi gusinzira mw'ijoro, abandi bararyama nanje iwanje bwaba bukeye. Murumva ko Imana yankuye kure kandi yankoreye ikintu gihambaye ico umwana w'umuntu atari gushobora. Bimwe narabibwira mama, narabibwira papa, ariko ntaco yari gukora atari amasengesho. Ego Mwami Yesu abahezagire. Ego sinumva ico norenza ko, kuko mvuze birebire amosozi ca ntanga hasi. Kimwe gusa, Yesu yarakoze. Umwami Yesu abahezagire. nushime uhoraho, ubugingo bwanje ririmba z'Imana yawe, kuko arivyo bikubereye wewe, nta kindi kigukwiye atari ugukenguruka no gushimira Imana yawe wewe ukiriho, irimba mutima.
imana nkiri mw'isi nkakwiyumvira wewe buhungiro bwanje uko nzokwibuka mana yanje nkiri mw'isi nkakwiyumvira wewe buhungiro bwanje nkibuka mana inzuzi wanjabukanye nkatekereza imisozi wankuye imbere nzoririmba nkuririmbira wewe nkuririmbira mana yanje ishimwe 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 iminsi yose ihumeka kuko ari byiza kuririmbira wewe mana yanje ishimwe kuko ari byiza mana ari byiza kuririmbira wewe mana yanje ishimwe. Okay, dushimiye korale Erayono Rangwi dasanzwe aririmbamwo yaribaye iratumirira amateka yo murumva ko byari byanse ko akomeza kubera ikigumbagumba cy'ibyo Yesu yamukoreye yibutse ibyamubayeko. None rero mwene data buto Rangwi twiyumvira ko wamaze gutuza wamaze Yesu yamaze gusubira kugukomeza wemere tubandanye inshuti yanje kugira ngo musozere intahe yanyu. Birumvikana biba ari ibintu biba bikora ku mutima cane kugira ikigumbagumba gutyo birumvikana nta kibazo. None twemerera ukomeze. nanumye rero ndagarutse. Hanyuma rero bene data murumva ko Imana yankoreye byinshi mu mpamvu yo gukira. Rero haize imyaka 8 canke 9, hagati y'9 n'8 niho nakize neza Imana irankiza gose. Yego, hama nakiriye mu masengesho. Twari dufise amasengesho y'imisi 3, dufise amasengesho kuwa mbere cha dukora amasengesho y'imisi 3. Ayo masengesho twari twatumiye umuntu ava mu musiyoni wo mu Ruyigi hagati ya Ntende n'Inyamutobo. Niho uwo muntu yoba bera Intende canke Inyamutobo. Uwo muntu wo mu Ruyigi turamutumira, tumarana imisi 3. Hanyuma tumaranye imisi 3, umunsi wa gatatu bene data ugukira aciye aza arambwira ati wewe ibyawe samasengesho ikivunga ahubwo ukwiye deliverance. Abaca barayinkorera ncankira umunsi candakira. Ego candakira uwo munsi hari ku munsi wa 4 itariki 5 z'ukwa 4 umwaka ntawo nibuka neza mugabo izo tariki sinzozibagira. Hari isaha 12 n'iminota nka 25 gutyo niho nakira neza. Umwami Yesu arankiza cane candagira ku makondisiyo yampaye. Naciye mpeba ipudre hamwe n'amavuta araho yo mu mutwe yagayaga cane menga ararenduka. Ibyo ndabihevye naciye nkira gose. Nabugingo n'ubu umwami Yesu yarankijije. Ndi umumama mwiza. Ego umumama yubaha Imana. Murakoze. Yesu nabahezagire. Dushimiye Imana, dushimiye ukuntu yakuzirokoye kandi nawe turagushimiye, ariko turumva ko tutogusezera utatufashije cyane cyane duhereye kuri iki kintu ca deliverance. Mu Kirundi twogisobanura ko ari kubohoza canke kubohora. Ni jambo ritamenyerewe gose cyane, ntirikunda gukoreshwa gose inshuro nyinshi muri Pentecote, ariko ni jambo atari ribi.
ariko muri no misi hari benshi baribyaza umusaruro mu kuribyaza inyungu zabo no kuribyaza inyungu zo kunguka benshi bakabashira uwabatumye. Singomba kuvuga Imana yo mwijuru. Muri no misi ijambo rirakoreshwa rwose nabona kwita abahanuzi b'ibinyoma babungere ubona yuko batariko baragirira mu kujana mwijuru, bakabwira abantu wewe shetani yakugiriye ibi nibi ukeneye deliverance, hamwe akamubwira tukeneye amavuta yakorewe muri Israel agugwa amafaranga ya naya, ahandi ti uzozana amazi uzane ndayasengera imisi 7 canke imisi 10 hama nzoyaguhe. Ayo mazi akayamarana imisi atongeramwo ibintu atawomenya. Abandi bakababwira ati uzozana amahera ya naya ngende gusengera umutwaro wawe kuri Prayer Mountain mu Buganda. Abandi bakababwira ibintu byinshi. Hari n'abandi rero kandundura bavuga ati ukeneye deliverance uzoze, bakunda kubikora abakobwa b'amasugi ati uzoze ndakugire deliverance, bikarangira musambanije ngo aramuderivier. None ni jambo muri no misi muri rusange rikunda gukoreshwa mu mashengero. Umuntu yovuga ko ari yabikorera twabo, ariko naho ningira sabikorera twabo n'abakorera mu Rwanizi. Kuvyukuri ubona ko batariko baragirira umukoko kujana mwijuru. Fabrice uri kurashikuza ibyo bigirwa niki? Ndabibwirwa nuko Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Abo bantu usanga ibyamwa byabo ari byo kurya intama, ari byo kuyoborera umukoko kujana kuzimu, abantu babo bakorera ibitangaza ariko nta mpinduka mu bijanye n'imico n'imigenzo n'ingeso byigera bihinduka. Umuntu aguma ari wa wundi, aguma ari njyajya kwa kundi, aguma ari umusambanyi kwa kundi, aguma yambara kwa kundi, aguma yisiga kwa kundi, uruwambara nk'umusazi, uruwambara nk'indaya, akagumana kwa kundi. Mwaka kugira ngo je naravutse ubwa kabiri namenye Yesu. Rero ni ibintu bikomeye muri bihugu byo hanze y'u Burundi ho birenze, ariko no mu Burundi yo biriyo. None rero tubwiye ko akiri muri deliverance bityo bidutera kugira bati tuti reka umuntu ibi bintu bya deliverance atabimenyereye, wewe babigukoreye gute, deliverance ikora gute, biba bimeze gute? Kuko ubundi ntabwo ari jambo ribi, ariko muri no misi riko rirakoreshwa cane mu kugira ngo bahambe ubugingo bw'abantu babutwari kuzimu ngo bariko bakorera ama deliverance babemerera bitangaza binyuranye. Wewe babigukoreye gute? Murakoze cyane, Yesu abahezagire. Hama nibaza ko iryo jambo yarikoresheje mu ntumbero kuvyo yarabonye. Urumva ko twari mu masengesho y'ikivunga, twari dufite amasengesho y'imisi 3 yaraye ikivunga. Rero urumva twari ko dusengerwa turi benshi mugabo jewe twe n'ubundi mu mama ashavuga ati mwebwe impemu mbi mugwaye sizi ikivunga, vraiment sizi ikivunga. Bikwiye ko umuntu abafatira umwanya akababaza kuntu byagenze cyane, kuntu bibatera. Urumva yashaka kwiyagura mu ncamake, yashaka yagukigwe, atwihanishe, atuyagishe. Yaratuyagishije kandi ni umukozi w'Imana wacu, yabibonye siwe yadusengeye, haciye haza umukozi w'Imana wacu nyene, niwe yabidukoreye. Yego niwe yabinkoreye, aranyagisha, arambwira nihane nyene akaha n'icaha. Yego kwari kunyagisha, araheza arambohoza. Yesu abahezagire. Yes, Imana iguhezagiye. Urakoze cyane kuduha uwo muco. No shobora kongera koko by'ukuri kugira umuntu abohoke neza, ubwa mbere ni wabigiramo uruhare gusumba uwundi muntu wese yomufasha, kuko n'abantu bose Yesu yadelivra canke yabohora, kuko ntiyababohoza yarababohora, niwe yabyikorera n'ubu ni wabikora. Byava kuri bo, yabanza kubabaza
urizeye cyangwa uragomba ko nkukorera iki. Usibye kumbura umuntu yaba yaramaze gutakaza ubwenge mu buryo bwa burundu, nka wa wundi yarimwo abadayimoni bashika 6,000, umwe bavuga ngo harimo legion, umwe yaba mumva muramwibuka muri Bibiliya avugwayo kubera ubwenge bwawe bwarataka. ariko ahandi ugise ubwenge ni wewe watuza akanwa kawe. Ni ukuvuga ngo kubohoka kwawe niwe wa mbere bivako. Uwo muntu agomba kukubohoza. Hari abikoreza imitwaro myinshi, abasaba amafaranga. N'ubu hariho n'abantu nari yifise numvise batanguye kurirwa ibyo bintu, intahe zabo nakunda kuzitanga, bari abantu nanjye nemera ko ari bitangaza, ariko numva batanguye kuregwa mwe n'ibyo bintu. Nashimvuni ku mutima, ibiganiro byabo sinkibitanga kuko ucyumva yuko nabantu bariko beze cyane muri kino gihe cyerezo, by'ukuri bariko bayoborera abantu kubajana ikuzimu, abandi bakabarira amafaranga, abandi bakabasambanya, abandi bakabagirira ibindi bintu bishisha. Novuga rero yuko umuntu kugira abe delivré nk'uko butoyi iranguye idatubwiye bamugiriye, icyambere no kwihana ibyaha byose. Ibyaha byose, mbere akarenza ko n'ibyo atoba yibuka nabyo akabisabira amaraso ya Yesu, atari kubera yabyirengagije, ariko agasaba amaraso ya Yesu no kubyo atoba yibuka. Yihana kubyo ababyeyi baba baramukoreye kuva akiri muto, cyangwa kubyo mbere n'ibyakorewe mu muryango akabisabira amaraso nk'ugomba kurokoka. Kuko birabaho, ntubucumuye wihanye ibyaha by'umuryango wawe, ntubucumuye wihanye ibyaha by'igihugu cyawe, ntuba ucumuye wihanye ibyaha by'ubwoko bw'iwanyu cyangwa by'umuryango wanyu. Ni urundi rugezo rwo kwihana mu buryo bukomeye. Rero umukozi w'Imana kugira ngo usengere akudelivre, umukozi w'Imana azogomba kukudelivra atabanje kubwira kwihana icyaha n'akaha, akabanza kukubaza ibyo ukunda cyangwa aho ukunda, kuko ushobora kuboherwa aho ukunda. Nk'akarorero ugasanga ukunda kuja kuri plage, ugasanga ukunda kuja kunywera nko ku kiyaga Tanganyika. Turazi ko ajyana hari ibisigo byinshi, ugasanga ati je nkunda kuja kurira kuri plage kanaka, kuri beach kanaka. Agasoda je nywa soda ariko nta nzoganwa, ariko nkunda kuja kuyinywera muri bare kanaka, mu kabare kanaka. Ugasanga ukunda hariho ibintu byinshi, akabanza kuganiriza ukunda ibiki, ukunda he, ukundana n'abameze gute. Ugasanga kuko ibikuboshe biri aho ukunda, biri mu byo ukunda, biri no mu wo mukundana. Ibyo byose akabanza kukurongora kugira ngo wihane icyaha n'igisa n'icyaha n'ibyakubaye ko byo mu mateka ya kera, bibaye ngombwa n'ibyo mu muryango w'iwanyu, ukihana n'aho ukunda n'abo mukundana n'ibyo mukundana n'ibyo ukunda. Muri rusange kugira ube delivré haba impinduka mu buryo bwose. Usezeranira Yesu, wemerera Yesu kumukurikira mu buryo bwose. Uheba byinshi mu byo wakunda, uheba henshi muho wakunda, uheba benshi mu bo mwakundana, kuko ibyo byose birashobora kuba birimwo mu kukuboha. No kuvuga rero umukozi w'Imana wese agomba kubwira yuko agomba kukorera delivrance atabanje kwinjira kukubohorera mu migenzo yawe, mu byo ukunda, mu buzima bwa misi yose bwawe. Uwo mukozi w'Imana bagomba kukubesha, uwo mukozi w'Imana bagomba kukubesha. Sinzi ko namwita n'uw'Imana. Ashobora kuzokubwira ibindi bitangaza by'amazi aguhaye, by'amavuta aguhaye, byiyagiye kugusengera. Wewe ubwawe niwe wa mbere ufise urupfunguruzo we rwo kugira ubuhoke. Arahogwa ntamagwa. Reka ngeze ngaha kumbure uwumva yumvise, ariko mwumvise ko na mushiki wacu butoyi yabwiwe ibintu akwiye guheba by'amapoudre, by'amavuta,
bintu mwene ibyo habwirizwa kuba impinduka mu buzima bwa none. Turagushimiye rero Butoyi, Imana iguhezagire ko kugira ndakongerere ko kuko nanje ico natumwe n'umukiza nkwiye kukivuga. Gukora ibyo bitangazamakuru sivyo natumwe gusa, ariko naratumwe no kuvuga ubutumwa. Kuba rero ndumukozi w'Imana sino istanga ibyo abantu baba bavuze gusa, nanje hari icyo Imana iba yarampaye mu mutima nkwiye kuvuga. Ariko mwene data Butoyi, abadamu benshi, abakobwa benshi, iki kintu wavuze ca poudre nk'urugero baragikunda cyane, kandi nanje narakizwa narayikunda cyane, ariko nanje narayihebye. Mugabo reka utwifashiririze bashiki bacu, wewe uri umudamu, mu ntango navuze ngo ni umukobwa ufite ibintu byinshi, ariko ntacyo biba bitwaye. Dufashe wewe nubuhe bubi bwa poudre ugerageje kubitabuza umuntu ashobora kugira ati ariko mudamu nawe ariyemera, agomba kutwigira ko ibintu byinshi, agomba kutwereka ko ari umukizwa wo mu rwego wo hejuru, poudre kibicayo kiri hehe? Uwo dufasha gutega mwene data kutubwira iyo bishoboka nayo mavuta bari kuyatubwira, ariko ntiyo yamara yose kumbo amavuta ari ubwoko bwinshi, ariko nka poudre wo kwemeza gute umuntu ko ari imbiga mwene data? Yesu aguhezagire mwene data, aguhezagire cyane. Hama jewe kubera bayimpebesheje kandi nkabyumva, narayihevye kandi narabonye ineza yamviriyemwo. Urumva kenshi poudre kweri itera ubwibone, umuntu ayisize aragira ubwibone, kandi nka muri Pantecote kenshi ico kintu cama kivugwa kenshi yuko poudre atari nziza, ari imvakuzimu. Yego Yesu abahezagire. Ubundi je bayimpebesheje ndayihevye, naciye ndanayizinukwa, mbonye n'uwayisize nyene ndamubona ukundi kuntu, nawe bari umugenzi wanje nkamubona ko yayisize. Yego niko ko aguma ari umugenzi, mugabo nta kindi ndamubona mwatari ubwibone. Yesu aguhezagire. Turagushimiye rero mu kiganiro dukoranye, Imana iguhezagire rero, kandi turagukeje cyane kuko Imana yakubohoye. Ubu rero hari umuntu azodusaba nimero yawe, acange mugahura hiya akakumenya, canke korale yanyu kagendera ahantu akakubona akakumenya, akakwegera ati mupaso, jewe ni gute bambwiye yuko nkeneye delivrance, mwoshobora kunkorera delivrance canke mondangira inzira iyihe? Buto, woca uwo muntu umurangira inzira iyihe kugira ngo abe delivre? Murakoze cyane bakozi b'Imana. Jewe nk'umuntu anyituye no murungika mu bakozi b'Imana, kuko iyo urinze ushikirwa n'igeragezwa ringana nk'uko, biba bikwiye ko umuntu aba hafi abakozi b'Imana, nabo bakamuba hafi bakamusengera. Yego nico numva novuga, kuko ibiganza by'abakozi b'Imana birimwo amavuta, babikurambitse ko urumva uruhutse. Navuze ko banganirije bakanyibutsa n'ibyo, bakambwira ati n'utwo uba waribagiye gerageza wibuke ibyo uba waribagiye, baranyihanisha bikwiriye. Hanyuma murumva yuko nari maze n'imyaka ishika 3 canke 4 ndara ntasinziriye, ariko bamaze kundambika kw'ibiganza naciye ntangura gusinzira. Urumva ko abakozi b'Imana Imana yabakoresheje. Yesu abahezagire. Imana ihezagire wewe Butoyi Irangwida uri waduhaye kino kiganiro. Ihezagire umuryango wawe, ihezagire umutware wawe, ihezagire na korale yanyu Elayon, ihezagire n'ishengero ryanyu ryo mu Kizungu ngaho Muyinga. Dusozere kino kiganiro twipfuriza abantu bose turi mu mpera z'umwaka kuzorangiza umwaka amahoro, duhakaze nino korale Rangwida asanzwe aririmbamwo. Kuri ino ndirimbo baririmbye imaze igihe, ariko itata kanovera yo gusozera umwaka.
nifatanye na korale Rayono kubipfuriza umwaka mushasha mwiza, muze muwinjira amahoro. Byo abora mukabatashe muri ubu nawo tutarawurangiza, kuko twebwe nibyo byibiro twama twizigiye, maze bataha amahoro bazoje mwijoro tuze duhurira i Siyoni. Ariko ino ndirimbo ndayituye umuntu wese, cyane cyane korale Rayono n'abandi bayikunda n'abakunzi b'intangira kamaro mwese, Imana ibahezagire. turagushimiye Mana ko watuzigamye muri uyu mwaka uheze ukadushitsa muri uyu mwaka musha turi mu buntu bwawe. Icubahiro ni cyawe Data.
icyo tugusaba muri uyu mwaka musha uzutanga umugisha utwongera abakizwa bavuye mu byaha igikorwa cyawe kize gitera imbere mu mpande zose amen. igikorwa cyawe kize gitera imbere mu mpande zose ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera